Amaye bukwavu biri ndabona nyene ko ndabukunze. Ndabukunze nkaza ndagenda kubwahirira nkashira ubwatsi ndanarondera nundi muntu turazurandonderera ubwatsi ko niga kure. Hego nkwavu ntibutevye buravyara burakura. Bukuze niyo kubugurisha ndabugurishije hamacanguramwo inkwavu zine. Nguzemye inkwavu zine z'amanyana zitatu n'urusogoro rumwe. Zo nkwavu ntangura korora uko. Ndorora ku buryo nshika no ku nkwavu 50. Yego 50 ndi umwana yiga mu 9. Yego natanguye mu windwi. Ndatangura inkwavu ndabitsa. Yego me kugeza kuri no rugero novuga ko kijya gihe inyama zahagarikwa nari mfise inkwavu zitarinye nari mfise inkwavu nyinshi naho nashoboye kugurisha inkwavu ndazikura nk'amafaranga arenga miliyoni 7. Ego miliyoni 7 hama ndavuga ati nanje ngomba ndondere projet nkora nkuko nazo zampaye nazo ndazubakire ndawukore nk'umugambi. Yego ndavuga ati umukuru w'igihugu cacu ciza abo ubworozi bw'inkwavu bushigikiye cyane hariho n'abajene twagiye tubona azihereza kugira ngo batangure kuzorora cyane gose. Abaririmbyi nk'aba Bifeso Ndofro ba Vishu yabaha nk'iki cyose umwe akamuha nk'iki aho yatigenda worore. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi ari binuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 60 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Yo, what's up, Bujumbura, Burundi? It's your boy MC Jojo 257, Mr. Swag, Mr. Niva Muhindo, Mr. Testing Love, the only one MC in our country. Yes, reka ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe, bivanye naho uherereye muri kano kanya. Hariho abari mwijoro, hariho abari ku murango, hariho abari mu gitondo, hariho n'abari kuri wagwana, hariho n'abari ko bariyunguruza, bariko baragenda ahagiye hatandukanye. Ndagusaba ngo banze ugire subscribe kuri Marengo Media muri kano kanya nimba ariho ukibona ibiganiro byo kuri Marengo Media. Ndagusaba kandi gutore link uyishire mu magroup wisharinge ahagiye hatandukanye kubera ko kuri Marengo Media niho haca ibintu bigiye bitandukanye, niho haca inkuru zizewe, niho haca ibiganiro byiza byubaka igihugu na cyane ko turi muri yambono kazoza ya 2040 2060. Yes, right now nagende ahantu hari aborozi boroye inkwavu Rubirizi Rabe Project. Naje kubara kugira ngo tuganire, murabizi yuko kuri Marengo Media haca byinshi bigiye bitandukanye by'iterambere na cyane ko tugomba ko duteza imbere igihugu kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Behind camera turi kumwe na Kemo Classic. Yo Kemo, let's go. Dodore turabe ukuntu bimeze. Karibu. Bosi sawa? Ni sawa kabisa. Umeze neza? Ego turashima. Ego. Karibu. Murubirizi ni sawa? Turashima Imana. Ibintu ni sawa? Karibu gose. Tuganira nande muri kano kanya. Wo bitwa Kevega Kwavu. Mworozi umujene yo. Kubera iki Kevega Kwavu? Urukwavu ni kintu nkora nk'akazi nkoreramwo kandi ni gitungwa nakunze rero kwitwa Kevega Kwavu navyiswe n'abantu. Yego ubona navyakiriye nitwa Kevega Kwavu. Ya Kevega Kwavu. Ya birumvikana ni Kevega Kwavu kandi turi mu nkwavu. Yes. Umuntu atazi urukwavu. Yego muri kano kanya. Urukwavu ni giki? Hari abantu benshi usanga batazi inkwavu. Yego ugasanga ntararujya ugasanga ntaranarubona. Muri kano kanya yumvise Kevega Kwavu agaca yumva urukwavu ni iki? Ndarusiguro nyinshi. Ndarusiguro rumaze iki urukwavu ni iki? Urukwavu rufise kamaro kenshi. Ego yaba kubarimyi yaba kuborozi yaba no kubafungura. Ego urukwavu ruraduha amase, ruraduha amaganga, ruraduha n'inyama. Ego kanatsinda ruraduha n'ubwoya n'insato zago. Nino n'ubutare bukomeye. Ego
isato z'urukwavu cyane gose ubutare gute gituma mvuze ko ari ubutare isato z'inkwavu ziravura ego barahinguramo ibindi nk'iyo umuntu yahiye ubwoya bw'inkwavu iyo umuntu yahiye naho batora dukeyi bakamushirako ubwo nyene babiheze bimara iminsi mikeyi benshi barakunze kubikoresha ngayi iwacu mu gihugu cy'u Burundi ego barabizi abatari bakeyi hama insato nazo zifise akamaro kanini turazishora no mu bihugu vyo hanze ego naho benshi bataramenya ivyo zikora ego cyane ko tuba dukeneye amadevize ego kugira ngo igihugu kibandanye gitera imbere cyane gose nuko turiko turabona inzu zigiye zitandukanye tuvuge yuko ngahaye aha hose muri zino nzu turiko turabona niko ndabona amajana 412 ego mbega izi nkwavu zanyu zirashika mu majana mufise inkwavu zingana gute zirarenga no kuvuga muri kano kanya inkwavu ziri ngana inkwavu igihumbi ni inkwavu igihumbi ndibaza wabonye hariya dukeneye korora nk'inkwavu zishika ibihumbi 10 ego urabona ni projet nini ya gose umva turacari mu ntango mu bisanzwe turacari mu ntango nk'abantu bagitangura nyene ego inkwavu zishika zirenga amajana 5 ego sibiharuro biki cyane ko tuzi ko inkwavu atari abantu benshi bakunda kuzorora ngo bazironke mbega mwe byaraboroheye kugira ngo muzironke muzegeranye kugira ngo mutanguriye project gutangura korora inkwavu kugezaho gushika ku nkwavu nk'izo si ikintu coroshe si ibintu utora ngo ugiye kuyora ngo ucushiraho muga biragoye urahera kuri 5 kaduga buke ugenda uraronka imitahe ubundi yaba umuntu afise amahera imitahe ikwiye nibaze kidi zari nkeyi cyane ku gitigiri twari twifuza nashatse kuvuga ziraborohera nk'ubu hagize nk'umuntu avuga ati nanje nkeneye korora igihumbi nkamwebwe nk'abantu bamaze kubitangura mbega izo nkwavu igihumbi mumizeze ko ushobora kuzibona zoroshe nkuko namwe mwabonye iki inkwavu igihumbi ndagwa akaroro ko inkwavu igihumbi kuzibona ni ibintu bisanzwe cyane no kuvuga naho utangurira mu nkwavu 100 urukwavu rurabyara abagazi 10 urukwavu rurabyara abagazi 6 5 ainsi de suite no kuvuga office 100 kuronye inkwavu igihumbi n'akanya gato mu gihe wazikurikiranye neza kandi uzi kumenya ati uru rukwavu rumeze ukuru ruragwaye urukeneye ibi ego nuko Kevin uravuze mwa gafarasa ngo ainsi de suite tuvuge yuko ibiri kurakora ngaha ari byo wize ibintu bijanye n'ubworozi mwishuri ibintu bijanye na entrepreneuria twarabiciye ko ego abantu twabiciye ko mu mashuri ari n'abandi bagenda baravyiga no muri kano kanya baza gukurikirana kino narize ugasanga izi nkwavu zibona mu mpapuro aho byanditse ego atigera zibona ahantu ziba ziri ego tuvuge yuko ibi nawe ari byo wize mu ishuri oya sinizi vyerekeranye n'inkwavu muga narize amashuri ndayaheza muga kuva nkiri umunyeshuri nahoze nkunda urukwavu cane ko sinigeze mbura ibihumbi 10 nkiri ku ishuri kandi mfise inkwavu 5 6 numva ndakunze urukwavu ca ndipfuza cane kwiga vyinshi kuvyerekeranye n'inkwavu no kuba nokora nkakorera mu nkwavu naho no bandi mu bindi numva ko nokora projet nini ya mu vyerekeranye n'inkwavu mbega none Kevin ugerageje kuraba kuva ukiri muto uravuze yuko wakuze ukunda urukwavu yego muri kano kanya tuvuge yuko indoto zawe warazishitseko mu bijyanye no korora inkwavu oya sinovuga ngo indoto narazishitseko ahubwo ndumva ko ariyo nkitangura sindashika ku ndoto ko ndacyakeneye byinshi bigenda bibuze yego numva ko ariyo nkitangura nkeneye abonshigikira yego Kevin gutungira inkwavu na cyane ahantu ari ngahayi twavuga yuko ari nko mu gisagara nta mashamba aba hari kugira ngo muronke ibintu muzigaburira ariko kandi izi nkwavu turiko turaziraba menga ni inkwavu z'ikizungu ego zisa neza cyane twizere yuko ntizipfa ibintu zifunguye oya mbega biraboroheye kugira ngo umuntu ushobore kuronka ibyo kurya byazo ni ukuvuga ibyo kurya ntivyoroshe muga turagerageza turagura nka sorte y'indya zitwa magranire tukagura n'imibuto n'ubundi bwatsi iyo byashitse bukaboneka turazana duke tugashira mu muga byinshi turagura
ego umuntu ariko arakubona kandi nka wewe nka Kevin turiko turabona n'ubworozi bwagutse ni projet nini ego tuvuge yuko ubworozi ari plane ziwawe ari integuro ziwawe wenyene canke ari abandi muri kumwe ibintu nk'ibi bagufashije ibintu nk'ibi ya hariho ababona bakavuga ati ko umuhungu kuba yarakunze urukwavu reka tumutera intege kandi nakubwiye mu bisanzwe niho tugitangura turakeneye abadufata mu migongo turakeneye amabanki avuga ati nk'abajene reka tubahe mukore hama bizogenda kuko turacakeneye dufise projet nini nakubwiye niho tugitangura mu bisanzwe yego dufise mind nini kumva ko nk'ububare bwose bubaga inkwavu mu gisagara ari twe tubuhereza inkwavu buza butora inkwavu ziva hano iwacu kwa Kevega kwavu Keve we nka wewe nk'umuntu yoroye inkwavu kugira ngo inkwavu zigwire kurya abantu bafungura inyama z'inka kugira tumenyera abantu bafungura inyama z'inka inyama z'impene kugira ngo abantu bafungure inyama z'inkwavu ubona hoko gwiki byogenda gute ego ni bimwe navuga urukwavu n'ubworozi bworoshe cyane iyo wabukunze ego rukeneye ko ubanza ukarukunda nago rukagukunda ego urukwavu je nka jewe ahantu ngeze n'uburyo nari mfise nabonye ko nokorora inkwavu kandi n'ukuri akarusho ndakabona ni igitungwa gito muga akarusho ndakabona cyane hama kuba urukwavu gofungurwa inyama nka kurya bayinyama z'inka ni ibintu vyoroshe gose ni ibintu vyoroshe ko urukwavu gorowe neza ruragira ibiro 4 ibiro 5 yego rusanzwe ibiro 2 ibiro 3 ivyo ni biro bitegerezwa kuba vyoboneka yego no kuvuga iyo inkwavu zorowe naho kumuhana canke umuntu yumva ko afise akantu bo byaranoroshe ushobora kubaka akazu nkaka kajamye inkwavu 200 inkwavu 200 ziri mu muhana nizere ko twese dufise nk'inkwavu 200 inyama twozinya aho yatuga inyama z'inka ego nuko muri kano kanya ko manazi tariko zirafungura ego mbega zifungura ku masaha canke ego zahejeje ntiharaga ko zifungura bimeze gute bijanye inkwavu zifise amategeko iyo uzoroye gutya kujya ubona zubakiye ntupfa kurundayo uko ubona ni kuvuga nka zirajya mu gitondo zikajya saa 6 zikaca zishirwamo n'ubwatsi mu ijoro zirajya gushika bukeye no kuvuga nka ziraruhutse ubundi yaba zishonje ziba ziguma ziruka zishonje urabona nyene ko rushonje ruguma rugira amavayivye mva kiba ari kimenyetso cerekanye ko urukwavu rwashonje ego ariko kandi nko kubijanye n'amagara yazo nkiyo bishite zikagwara ego urabikorohera kuronka umuti canke urafise uramaze kugera kuri rwa rwego guko ushobora kuronka umuganga azazi gukurikiranira ego nakubwiye nisanze banyita Kevega kwavu jewe ndi umuganga simvura izi zonyene basanzwe bantumako n'ahandi nkaja kuvura ndavura gose inkwavu tutabeshanye ego ntwavu tujanirane ngo kubera ubizi canke ubigizera tugomba gukora ibintu kinyamuga ego uvuze ko uri umuganga urabifitiye impamya bushobozi ukora ivyuzi canke ni bya bindi nyene uvuga ati iki kintu ndiko ndakirabisha amaso kwa kundi umuntu avuga ati numva menetse umutwe ugasanga agiye kwa yaje aramuye ibibabi hari ya ruguru byo babaciye abigira nk'ukuntu zakabivuga utanga gacuzanga arabinyoye no mbega nawe ubikora ivyuzi canke urakoze urabifitiye impamya bushobozi narize nyuma yo kwiga nza gukunda n'inkwavu nagiye gukunda inkwavu wize bijanye no kuvura ibitungo nize scientifique yego nize scientifique hama ndavuga ati nkeneye kumenya ibijanye n'ubworozi ibi navyiza amezi 6 ndiko ndiga kuvura inkwavu yego ndiko ndiga kuvura inkwavu ndanabirihira gushikaho ndabimenya inka ndavura impene ndavura intama gushika no ku rukwavu muga hanini navyinjijwemo n'urukwavu ko nico kintu numva ko nkunze yari umva sinzi yego yari nka inspiration yiwanje urukwavu nuko nego
none Keve nk'ubu muri kano kanya ego mwaratanguye kuza murazidandaza cyangwa muracariko murazorora nyene kugira ngo zigwire muze muzidandaze zabaye nyinshi mbega muzotangura kuzidandaza zigeze kuri zingahe? Inkwavu turadandaza nakubwiye saho nyene dufise nsanzwe nkura n'inkwavu no mu Mutoyi nakubwiye ko ndi umukozi wa hariya no kuvuga inkwavu turanazidandaza. Usanzwe ukora no mu Mutoyi? Ego ndakora mu Mutoyi turanazidandaza ku bantu babifuza nk'inkwavu naho zishika 100 amajana 200 turazitanga kandi inkwavu ziroboye z'ubwoko bwiza. Egome nk'ubu nka jewe nkeneye ko nza kwitahira kwifungurira. Ego mbega ncara guha amafaranga ngahe bigenda gute canke turaza kuganira canke uraza kurumpa nk'ubu nze kugenda kwifungurira? Urumva nka wewe sinzi nka wewe sino kuzimba sawa kubuza ko bareka dukurikirana na ego sino kuzimba canye ngo ngira iki kandi urukwavu mvuze ngo aya mahera ikintu cyo novuga Kevega kwavu n'umuntu wa mbere atanga ibintu ku mahera make ku mahera make kurabona n'umuntu avyoroye n'umuntu azi ngene vyorogwa ku bumenyi nimba urukwavu rubyaye ubukwavu 10 bugakura bwose nimba ruvyaye 6 bugakura bwose ni kuvuga igiciro dutanga igiciro kiri hasi ku buryo dushobora gukora nabo ku kabare tugakorana n'aborozi bakuru baba batoyi canka abagereranye bose ni kuvuga uwo ari we wese ku mahera afise kuri komanda afise n'ukeneye rumwe canke zibiri nta rukwavu na rumwe ashobora kubura. Egome na cyane cyane ko twagiye tubona ubworozi bw'inkwavu na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza abo ubworozi bw'inkwavu bushigikiye cyane hariho n'abajene twagiye tubona azihereza kugira ngo batangure kuzorora cyane gose abaririmbyi nk'aba Bifeso Ndofro ba Vishu yabaha nk'iki cyose umwe akamuha nk'iki aho yatigenda worore no kuvuga muri yantu mbere nkeneye kugira ngo dushikira muri yambo mbono kazoza ya 2040 2060. Keve mbega ugerageje kuraba wewe wiha ihangiro iryahe mu myaka nk'itanu iri imbere mu bworozi bwawe bw'inkwavu? Ego icambere coco mbanje gushimira nyene icubahiro cacu umukuru wacu w'igihugu wene yateje imbere ubworozi bw'urukwavu ndamushimiye cyane ndabona ko nk'inyuma y'imyaka 5 nzoba ndundi muntu nzoba ndundi muntu yambona ukazoza ubona tuzoyishikamwe ya 2020 cyane gose kandi dutuje ari amahoro kandi tubayeho nkuko twifuza. Egome kubwo urukwavu ego ku muntu ariko arakora muri kano kanya ego tuvuge yuko ubayeho kubera urukwavu n'umuryango wawe ubayeho kubera urukwavu. Hama Kevega kwavu sinovuga ngo simbayeho kubwo urukwavu canke ngo mbayeho kubwo urukwavu muga urukwavu nabwo ruri mu bintu bitumye mbayeho. Ego na cyane ko umuntu habaho kubw'Imana. Ego ariko hariho ibintu usanga biriko biragenda biradusahiriza kugira ngo tubeho nyene cyane gose. Ego muga ntazo umva inkwavu mu bisahiriza navyo ntiyabura kavamwe muga mfise n'ibindi nkora muga n'urukwavu nago ndarukurikirana gose. Ego Keve ego muri no misi hariho abajene bashobora guheza amashuri ugasanga bariko bavuga ngo nta buzi buhari ugasanga yahejeje amashuri yaciye yigumira muhira yareza amaboko mbega wewe nakahe ka jambo ubwira abo bajene na cyane kuri umwe muri bo nawe wahejeje amashuri ugashondera ukuntu ho kwiteza imbere mbega abo bahanura iki kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere bashobore kuronka amafaranga mu mifuko yabo bashobore kuronka amafaranga yo kuza baragura bya bindi bipfuza na cyane ko tuza tubona hari gihe abajene usanga bagiye mu ngeso mbi zigiye zitandukanye kubera ko byinshi bariko babiterwa n'ubukene. Mbega nakahe kajambo babwira wewe nk'ukuntu wabishitseko ukuntu wabitanguye ubugorozi bwa bw'inkwavu wabutanguye gute ku buryo bwaguka bukaba bunini ukaronka n'abantu bagushobora kugufasha kugira ngo ushobore korora inkwavu zirenga hafi amajana 5 hafi 1000 wabishitseko gute byagenze gute? Kwari urugendo goroshe? Sinovuga ko gwari urugendo goroshe muga mu bundi buryo nabwo novuga ko rwambereye nk'urugendo goroshe nka jewe nk'umujene kuko ibi nabitanguye niga 7e
nabitanguye niga mu w'indwi norora inkwavu zine yego inkwavu zine ndazorora uko zorora ziragwira ziraba nyinshi yego no kuvuga ndatora inkwavu ndaja no tukiri ngaho nyene kuri izo nkwavu zine yego Kevin ni gute yarose amafaranga yo kugura izo korora izo nkwavu zine yego Kevin yaronse amahera gute yo korora izo nkwavu zine no kuvuga inkwavu zine nazironse gute jewe nari mfise bibi wanje yarampawe udukwavu tubiri duto ntatuzi ntaziga inkwavu niki abajene bo muri misi yarabona hari benshi twari tuzi inkwavu yego mugo benshi bari turiko turamenya inkwavu tiniki nibaze ko atamuntu atakiza urukwavu amaye ubukwavu biri ndabona nyene ko ndabukunze nkaza ndagenda kubwahirira nkashira ubwatsi ndanarondera nundi muntu turazurondera ubwatsi ko niga kure yego ubukwavu ntibutevye buravyara burakura bukuze niyo kubugurisha ndabugurishije hamacanguramwo inkwavu zine nguzemye inkwavu zine z'amanyana zitatu n'urusogoro rumwe zo nkwavu ntangura korora uko ndorora ku buryo nshika no ku nkwavu 50 yego 50 ndi umwana yiga mu w'icenda yego natanguye mu w'indwi ndatangura inkwavu ndabitsa yego me kugeza kuri no rugero novuga ko kijya gihe inyama zahagarikwa nari mfise inkwavu zitarinye nari mfise inkwavu nyinshi naho nashoboye kugurisha inkwavu ndazikura nk'amafaranga arenga 7 miliyoni yego 7 miliyoni hama ndavuga ati nanje ngomba ndondere projet nkora nkuko nazo zampaye nazo ndazubakire ndawukore nk'umugambi yego ndavuga ati ngira ntangure kubaka nubake hama norore kijambere nk'abandi Imana ikiramfasha ndaronka akazi no mu mutoyi yego ntangura kuza ndatanga inkwavu amahera ndose nshiramwo ubu naho ndashima Imana ngo turakenaho tugikeneye ubu dufata mu minwe kugira ngo tugere ku ndoto zacu yego tugere kuco twifuza yego uko mbwa turizeye ko imbere ari heza cyane yego Keve ndumva ntigwara urugendo rworoshe yego gwara urugendo rugoye cyane nubwo byagiye biratembera byagiye birakura byagiye biragenda neza mbega muri urwo rugendo rwawe nizahe ntambamye wagiye urahura nazo yego gushika ubu nizahe ntambamye ugenda urahura nazo ntivyoroshe nk'inkwavu ziravyara ubwana bugapfa inkwavu ntarazishira ahantu bakiba inkwavu zarashobora kugwara zigapfa tutaramenya ati zivuguko ego muga ubu turashima cyane kuko naciye ngenda ndiga kuvura inkwavu ndagerageza kumenyana n'abantu mu mpande zitandukanye abagura amase ego abagerageza kugura amaganga umva kugira ngo bibandanye binsahiriza muri bwa buryo bwo gutunga za nkwavu ubu ingaruka ni nkeyi cyane kuzo twahura nazo mu misi yetse uko ubu ziravugwa ziragaburirwa nkuko vyategerezwa no gukurikiranwa nkuko bimeze kandi no kuba mu bibanza vyiza atabasuma bashobora gukora. Uravuze ngo kwiba abasuma mbega harigeze igihe barakwiba ariko kandi uravuze ngo amaganga mbega amaganga y'inkwavu barayagurisha mbe abayagura bayagura kugira ngo bayakoze iki? Amaganga y'inkwavu barayagura kandi cyane barayagura kandi cyane kuko nk'abarimyi amaganga y'inkwavu ni nk'umuti bawukoresha nko gupoma bawukoresha nko gupoma kandi amaganga nayo basanzwe banayagura baragura ibido bakayigura amafaranga bisanzwe ari ibintu bijabuka ari ibintu bijabuka rero haragera kampanye bayagura canke n'abantu b'abarimyi benshi nka je ndakunda kugurirwa cane n'abantu b'abarimyi bayakoresha mu mirima yabo kuko ni fumbire ikomeye cyane. Turiko turavuga amaganga hari abantu ico kirundi bataza kucumva hari abantu benshi bazi amapipi n'amapipi y'inkwavu muri kano kanya hari abantu benshi bataza kubitahura bataza gutahura ikintu uza kuvuga ku rukwavu no kuvuga nta kintu na kimwe bata ku rukwavu yatubareye ku rushato bararukoresha ni igikoresho gikoreshwa yatubareye inyama zo turabizi yuko turazifungura umwavu kugira ku maganga nta kintu na kimwe bata ku rukwavu nuko Keve Gakwavu
uratubariye urugendo rwawe kuno rwari rumeze, uratubariye n'intambamyi ukunda guhura nazo muri kano kanya. Nk'umuntu yifuza kuza gufasha Kevin, nk'umuntu yifuza kuza ngo bakorane amushemwe imitahe, ni gute womwizeza yuko iyo mitahe yokunguka? Kubera ko umuntu wari wese azanye amafaranga mu kintu aba akeneye kubona hoveni, aba akeneye kubona ko yungutse. Ego Ni gute womwizeza yuko muzokunguka muri no projet yawe yo korora inkwavu? cyane gose nk'ubu kumwe nakubarira ko dusanzwe dukura n'ibintu mu mutoyi. Ndafise ahantu henshi nsanzwe ntanga inkwavu misi yose kundwi. No kuvuga ho ndiko ndavuga ivyo mvuze ati sponsor ndose nk'amafaranga menshi tukagura nka déplacement hama tukongereza n'ivyo twahora tuzana, kuko iziza umuntu azana izihwanye n'umutafisi. Ego no kuvuga byo bavyiza kurusha, kandi no kuvuga inkwavu urabona ko ubu n'ibintu vya déplacement vyagoranye. Chaque lundi umva nshobora kudepasa 400 canke 500,000 muri déplacement. Ego urumva ko bivanye ni pièce nazanye nzane aho handi hantu. Yego akarusho karimo ndatanga mugo urumva nta nyungirimo kuko nta déplacement turacatanga mu bandi muga muri ya projet, muri ya migambi, muri bimwe ndifuza ko nanje nzogura déplacement nkaza ndadeplace ibintu vyiwanje. Numva ati nije nabideplashije ntagenda ndapakiza mu byandi ko bitwara uburyo bwinshi. Ego hama no musi haraje umuntu araguze iyo déplacement. Ego nakubajije ni gute womizeza yuko muzokunguka? Mbega mwokunguka mu myaka ingahe? Ego no kuvuga déplacement tuyironse sinibaza ko byo bari ibintu vy'imyaka. Si ibintu vy'imyaka habonetse iyo déplacement no kuvuga na bwa buryo bwo kuduza ibintu vyahora biza. Nakubwiye ko muri vision mfise ndifuza kumva ko nk'igisagara ca Bujumbura cyose ahantu hose herereye akabare no kumva ko ari nka Kevin Gakwavu yoza arahatanga inkwavu. Ahantu hose hoba hari umuntu akeneye inkwavu nkaza ndatanga inkwavu ahashoboka ko ndashika. No kuvuga rero aho bidakunda ko nshika kubera atabwa buryo bw'ingendeshwa buhari canke hariho abakenera kuronka ugasanga kubera bwa buryo twazanye nkeyi duhaye abo duhamvya. Yego no kuvuga hashobotse kuboneka iyo mutahe sinibaza ko byo bari ibintu vy'imyaka nk'inyuma y'imyaka 3 imyaka 4 byo bari ibintu bishemeye kandi iyo bamaze kubona inyungu ndende. Inyuma y'imyaka 4 muramwijeje yuko yoba yamaze kubona inyungu irengako? Ego kure niyo cyane gose. Ariko kandi mbega Kevin ku bantu bariko barakubona muri kano kanya, ego izi nkwavu si inkwavu nkeyi watubare ngo ni inkwavu zigera kuri igihumbi, inkwavu zigera ku gihumbi bariko barakubona muri kano kanya ni wewe nyene n'amaboko yawe. Tuvuge yuko muri kano kanya Kevin izi nkwavu zingana nk'uku zishika ku gihumbi ari wowe zikurikirana uri umwe? Sikuvuga ngo nije ndazikurikirana ndumwe. Umva ibintu nk'ibi urazana abarondera ubwatsi, urazana abakurikirana muga kwihwanye no kuvura nije ndazikurikiranira zose. Nije menya turu rumeze uko urumeze kuriya. Yego nkuko nyene ndanabikunda hanavyirukamo nyene byanje. Yego uyu musi haraje umuntu ashavuga ati Kevin Gakwavu ngomba ngire iyororero ry'inkwavu nce namuhamagara ankurikirana inkwavu ziwanje. Uno musi Kevin Gakwavu yokwemera? Nibisanzwe cyane. Nakubwiye ko mfise benshi nkurikiranira inkwavu ku bihwanye n'ubuvuzi, ku bintu bikenewe cyane nko ku bwana buvuka. Hariyo benshi bigora cyane. Yego hari benshi ndabifashamo. Ariko kandi cubikora gute hamwe n'izizi wawe zishika ku gihumbi usanzwe kurikirana muri ico gihe nawe ubikurikirana gute? Byose n'umwanya ndashobora kuvuga kandi urayizi indwi ifise imisi indwi nyene. Yego ndashobora kuvuga ati inkwavu zikintu ushobora gukurikirana ngo mu ndwi turejo oya. No kuvuga ugiye kabiri mu ndwi babihagije. Izo nkwavu ziba zifise sante nziza iyo zifise umuntu azikurikirana kabiri mu ndwi. Yego nta kibazo na kimwe gishobora kuba. Iyo zifise umuntu azikurikirana kabiri mu ndwi biba bimeze neza. Ariko kandi ntitwabonye inkwavu gusa, twabonye n'imbata, twabonye inkoko. Mbega tuvuge yuko mugiye kubivangana canke muzoza murabitandukanye?
uzororeye hamwe oya urabona ko imbata ziba hasi imbata ziba hasi inkoko zikaba hasi no kuvuga twabonye imbata naco nicorogwa nabonye ntikigorana mu bisanzwe yura nkanu nkaha cyamvuga ati reka ndazishireho gusa zibereho kandi nazo nabonye zirondoka yego muga hanini projet nini yari nk'inkwavu muga nazo n'imbata nazo n'inkoko turashiramo nta kibazo muga zitari nyinshi yego nuko turiko turagana ku musozo yego me Keve Gakwavu umuntu yifuza kugira ngo amufashe umuntu yifuza kugira ngo bakorane umuntu yifuza kugira ngo aze kumushorera inkwavu zabizo gufungura zabizo gutunga ni gute Keve Gakwavu mutora ego Keve Gakwavu ntagoye gutorwa nkorera hanyene mu gisagara ca Bujumbura ego hanyene mu gisagara ca Bujumbura mu micungararo ngahanyene mu muji mu Rubirizi abari mu cara murumva abari hafi mugana abari mu Kanyosha ahantu hose uri mu gisagara ca Bujumbura turashika mbese no mu mihingo hagati mu ntara hose turashika aho umuntu umwe wese aherereye turashika ego hama inimero ushobora kubahereza ka nimero kugira ngo bazashobora kugutora ego ni 62 858 840 ushobora kuzivuga mu Kirundi 62 amajana 858 amajana 842 ariko kandi akabazo gasa nakanyu Keve Gakwavu kweri ko bahisemo kuza kuzitungira ngaha mu ntara ya Bujumbura mbega hagati mu gihugu inkwavu zo bazihaba naho kubwo abantu bari hagati mu gihugu baza kukwikana kiro kiganiro nabo bashaka korora inkwavu boshobora kuzorora byoroshe ego no kuvuga inkwavu hagati mu gihugu zirahaba hagati mu gihugu zirahaba ugana ho nabonye mu gisagara ca Bujumbura bivanye na kuno kuntu hashushe naho inkwavu zirahaba cyane kumuziragira umwimbo mwiza kandi sanzwe ndimvukira ngaha mu gisagara ca Bujumbura naciye nshima kubikorera aho mvukira hafi yiwanje egome na cyane ariko kandi wavuze yuko bimenyereye ego jewe sinabimenyereye ego ariko kandi nkeneye kuzorora nk'ubu bishitse nguze urubyara nguze n'urusuguro nkaca ndazishyira ahantu kandi naziguze nk'ubu naguze nk'agapande aka naka naziguze uku nyene ego kandi nkeneye ko zizorondoka mbega muri ico gihe nkeneye ko zirondoka uhora ubimenya gute wewe uhora umenya ati ururuya rurakeneye umugore kugira ngo rurondoke urumenya ati urufizi okay no kuvuga iyo waguze urufizi n'urunyana nakubwiye inkwavu zikenera kuzikunda nawe ziragukunda ego iyo urunyana rukeneye imfizi ntiruyoberana kandi noneho wavuze bibana n'ibintu biba byoroshe cyane navuze ntizibana mu nzu imwe imwe bangaha ifise ubukaje bubiri ego no kuvuga iyo zimeze uko urufizi no kuvuga waziguza ari zibiri nyene uratora urufizi ukarushira ku runyana urushize ku runyana rumarayo insomene urumazeyo insomene urarukuramo ukarusubiza hamwe rwariruri rusubiye hamwe rwariruri no kuvuga ubwo runyana rusha rugumuko nyene kugeza ruze ruvyare ruvyaye utegerezwa abantu batabizi nka jewe urukwavu ruvyarira amezi angahe ego urukwavu nico gituma nakubwiye ko ari ubworozi canke igitungwa nakunze urukwavu ntirurenze ukwezi kumwe ego tajo ruba ruvyaye kwavu rwimye itariki imwe itariki 30 ruba ruvyaye ego ruba ruvyaye hama rukagerageza gukurikirana abana rukabonsa naho ukagerageza kurukurikirana kugira ngo ntihagire ikibazo abana bagira no kuvuga mu minsi 21 abana baba bameze nk'abisumbuye urashobora guca uruhereza imfizi ego inyuma y'indwi zitatu ushobora guca uruhereza imfizi biga vyuko inkwavu ari zibiri ruriho rukivyara ugacutora urufizi ukarushirishirirako si vyiza na gato oya vyiza na gato Keve ego ndagushimire cyane bana w'Imana nimba hariho ibintu ubworozi mudakwiye gufyinako nimba hariho ubworozi mudakwiye gukinisha n'ubworozi bw'urukwavu ibaze uziguza ari zibiri mu kwezi ukagura uruvyara n'urunyana hama ugacushira hamwe
mu kwezi washobora kuba ufise nka zitanu cyane gose kubera ko urashobora guca rubyara ubwana nka butanu ego siko bimeze ego cyo wibaza waguze nka 50 naho ego umva mu mwegereke vega kwavu abigisha ukuntu borora inkwavu munazifungura kwa kevega kwa bunza muramurondera cyane gose numujene ariko aragerageza guteza imbere igihugu numujene ariko aragerageza kugira ngo arabe ukuntu yo kwiteza imbere nawe arabe ukuntu yo teza imbere umuryango ni nayo mpamvu nka Marengo Media twahashitse hano kugira ngo tumuganirize twumvirize ingorane ahora nazo mbega nibiki bihora bimugora mbega bifuza kumufasha mu musanga hehe akanimero yakaduhaye ndagushimire cyane Keve nanje ndabashimira nizere kuza kuduha ubwo tugiza kugenda gufungura na Kemo Classic kugira ngo twumvirize ukuntu bimeze hari gihe usanga inyama yo kwava atarayifungura nta kibazo na kimwe bivaye naho yakuriye oya nibaze ko atararufungura yoba yarahomvye birashika akaba atararufungura nizere ko yarufunguye ko ataco yavuze nimba atararufungura naho ararufungura no munsi ko ataco yavuze ngira ntararufungura reka tuvyemeranye ko biza kugenda neza uza kuruduhereza yese bakunze ba Marengo Media ndabashimire cyane bivaye naho muherereye umwe wese muri rusangi ndanagutumirira kandi umenye gukorana na Marengo Business idanaza ibintu bigiye bitandukanye turadandaza amaspeaker turadandaza amaordinateur turadandaza imashini nyabwonko turadandaza za ngoma zo mu maboko zimwe bavuze mu masengero turadandaza amasakoshi amavarize turadandaza intebe zigiye zitandukanye zazindi zo kubuhinga baduza gutya cyangwa izindi zigiye zitandukanye muri hawe kaze dukorera ngaho imbere y'isoko kwa Mufizi muri etage yo kwa Mufizi dukorera hasi Marengo Business nihikorera muri hawe kaze muze mutugane tubahereze ibikoresho bimeze neza amafrigo ibintu byinshi bya electronique bigiye bitandukanye nuko ndabashimire cyane muri rusangi